Umunsi mukuru w'abakozi n'akazi warahimbajwe muri komine Kabezi intara ya Bujumbura kuri uyu wa mbere Rusama umwaka wa 2024. Ibirori vyaranzwe n'urugendo rurerure rw'amashirahamwe ahurikiyemwo abakozi ba leta mu bisata bitandukanye mu buvuzi, uburezi, ukubungabunga amazi n'ibindi hamwe n'abikorera utwabo. Mu ijambo ry'amashirahamwe y'abakozi ba leta aranegura ingingo ya leta yafashe igihutihuti itabagishije inama igakura imyaka yo gukukuruka kuri 65 ikaja kuri 60. Nkuko Dismas Ngenzahayo abandanya abishikiriza ngo iyo ngingo yatumye abakozi bamwe n'imiryango yabo ihungabana kuko batagihembwa kandi ko umushahara ari wo wari kubarihira amadeni bafashe mu mabanki, ayo nayo akaba yaciye abafatira ibyabo. Kubijanye no gutanga akazi aya mashirahamwe y'abakozi avuga ko bikorwa baravye kamwana wa mama n'ibiturire, ariko leta yo suko ibibona. Kurikira Esperance Habonimana musitanteri wa komine Kabezi yasomye ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ati: "Nitwovuga ko leta yatanze akazi kuko abandi bobaza igituma nabo batagahawe kandi ari abana b'u Burundi. Ahubwo ibisata vy'igihugu vyari bikeneye abakozi kurusha ibindi vyarabaronkejwe, hakaba hinjijwe abakozi bashasha bashika ku 2874 mu gisata c'indero, abashika 160 mu gisata c'amagara y'abantu. Ngaha nagira nkebura abarundi batwarira hejuru batabajije ko abo bose binjijwe bakoze ikibazo bataravye nkunzi, mbere n'abagize amadidane bararonkeje umwanya wo kwitwara, abatarira busema bararenganurwa. Mwomenya ko musitanteri Habonimana yaronse akaryo ko gushimira abitanze kurusha abandi muri komine Kabezi, haba mu ndero, abateza imbere uburimyi n'ubworozi, abari mu ntwaro ku mitumba n'abandi. Radio television turakunda cyane